ni numubona none nuyu woba waribomye ko uguma wigira ngo ikuragemura ngo niguya Demwanga ananipenda, ananigusi, tunaenda wote, tunatembea wote mpaka majogwa pao, najisikia niko freshi na kichwa kinanivimba kama mtu amekamata inchi. Yariga muri abafrere, riga muzoca muri abakuntu babigenza. Oya sentare zirahari zibanguranye imanza. Kuko nsanze kugwana ari kosa. Nubwo noza n'umupanga, izo sinori ca mugabo. Reka nawe naje ahantu. Apo kete zirabashikira. Paka inoti wanje garuki. Yuko mukuja hejuru ko azorinda kumera amababa. Imbaguruka arambya ko azohavura agenda. Yaho hejuru ugomba gushika twoza ashaka gushika ni hega. Inoti yiwe ngo yigarutse. Inoti yiwe. Ahubwo iyo noti yiwe yarariwe, ahubwo naho bukera. Na minoti ubwo arayambara. Bivanye no kungena azobe kavuga ibinyoma yagiriza abantu bidahari. Ashuhe canke yorohe. Yashuha yakanya niyo azozana Yezu yamuvyaye. Ujya mujama. Nta nijana azopfa toyi iwacu izomenyekana tuzoraba rero uwo bazogirana mariage narima ko atari majagwa pawo kabisa. Nimwe batabazi no gutongoza ugasanga ariko bahonga ibintu bijanye n'amafaranga. Kyaza kuyibomo bisako ubufisi imitwe n'imirongo ushobora kumugemurira umudadu gasuba ngo kugira ngo akwemeye ngo nuko we ngo uzogenda ngo ufise ngo amikoro. Na mwiza w'amataye adasimba porotaye nzoguma nihera kai atambukira ama6 wanashaka naho cyomera mo flow nawe ndakiza none asumugabo w'umuraperi man kandi umugabo ujya arima kino ubwacu cyo nuko nzi ko Imana yampaye ntiyabana masera n'urukundo amparuryoshe kurusha urusera wa rap macagwa power bakunze ba Steve ngo ujyaraje cameraman ngo ujyaraje ndakisiwe mu kamere kuva hariya kunze ba Steve no muzika bizaraje naho ugo naje yamba ubona yansumbije drip ni za danger muzee mwambari amahera kaze mwebwe abastar ibintu bikaze ni flow zikaze akunda guposting ifoto yiwe wenyene mugabo ndabizi yuko atabari we wenyene abayambrotse urumva rero izi nkundi acane nayo boss fresh kabisa akunze bayisi yewe yibirega boss kwe oya reka ndakubaza ikibazo none kwavuga yuko jewe arima yoba yarambrose kandi akabazoza muri uko kwa gatatu none ubona ari wazohavura telefone aje kumwakira ku kibuga c'indege canke ni majagwa power zogenda. STV every story matters. You know my people out there, Erem Komdan Barbo, Sata Kula Believe and Champion Moss Kankala. Boom! Fire from zero to hero, from nothing to something. Yes, bakunze ba STV. Ukundi munsi ndabaramukije mwese aho muherereye abariko badukurikirana ku isinzima mu Burundi mu Rwanda diaspora hano hose ndabashimira no ku support yanyu. Uno munsi nari nababwiye yuko bagiye abahungu babiri babongo baraperi muri Froze kaze yuko uno munsi ndabahuza ari babiri. Rero wa mbere majagwa turi dufite gahunda ariko ntaraza navuga ati reka ndakora introduction hanyuma ze gushikira mu higaniro tudatevye ubundi ndabahesho hahire rimwe. Rero sasa mwakunzi ba STV murindire urya mutipe ndaza kumuhamagara muga ntaza kumenya yuko tuza kuba turi kumwe siko mutelefona kuri simu ndambwira aho duhagaze muga siza kumvuga ko turi kumwe hanyuma meze ndabahesho Alima tumenye no musi ko tuvuga Alima umwe tumenye yuko wa mu dadari muri Saudi yuko ari ujya nyene canka arinde byose muraza kumenya no musi bakunze ba STV reka ndamubona kwanza ari karaza buke abwiye ko agira shike Matagwa salama brothers meze neza mutaka Fresh kweli kabisa meze bien Uwiteka namushima kabisa. Cameraman adungurutse kuva hejuru gushika hasi kabisa yambaye flow ikaze kabisa. Bro, ibintu special kabisa. Special bien. Sana tu. Mutabo urazi icyo ndagwamagara no muzi. Yego. No muzi nje yuko ugira muhure na brother yako. Ule jamaa. No muzi ngene no muzi kuri kuja habona kunze ba STV amavuga yuko bakeneye kubona nyine yuko ujya muzi.
uno munsi reka bigaragare kabisa. tumenye Alima wariwe, tumenye yuko muri ko muvuga umwe bakunze best TV no munsi ndazambaye bana mvuga no munsi teza kuba exclusive in content imeze bien sana. Arima n'umudemu wanje umudemu areke kuvuga ibyo avuga areke ubwo guma nyine yiboma man none bizi ibintu byo muri no misi abatipe babonye wifitiye nk'umudemu wawe mu diaspora bakwemera ku rugero rushimishije benshi bacatangwa gushaka kuza biyegereza kisinzi mugabo no muze yo tumenye yuko Arima ni gwawe n'ubu muracabonga muragira iki ibyo mwavuganye biriya bya kiriya Arima n'ubu tuguma tuganira ku rubuga ndetse niyazimo mugabo wa muyaga ni yasakana aguma yakoze umuti bakunze best TV urumva yuko Arima ubu banda bavugana uriya wundi sinzi ivyo yararimo ariko no munsi navuze ati ebana hahire rimwe ndamurondere ese ko nyuma ariko ndamurondera basi Chine nakwemereza umurondere tubona gujya mu tipe je kujya numve yuko yoba ari kariyemeza ubu kategeka kuko jujya mu dada vraiment Ivan je nibaze je nije sanzwe nzi yuko umudada mu diaspora itwarima ari Saudi Arabia Saudite ameze fresh nyine ameze bien forme zisa umwana mwiza w'amataye adasimba porotaye nzoguma nihera kai atambukira ama 6 wanashaka naho cyomera mo flow nawe ndakiza none afite umugabo w'umuraperi man kandi umugabo ujya Arima kino ubwacu cyo nuko nzi ko Imana yampaye ntiyabana masera n'urukundo amparuryoshe kurusha urusera wa rap macagwa power maniga no munsi ndumva yuko turi kumpa muzikazi je numva mfise ubushuhu no munsi bwo guhuza abantu kuko urumva bakene kumenya ukuri reka ndamurondere hama ndamuhamagare wakunze best TV yo what up bro allo fresh kaka meze neza ni done for real mumigira ko ni higaniro sinzi nimero rayibuka nawe ndayibuka kweme nganagiye gishitse none uri nahe ko je no munsi nkeneye yuko tubunana tuvugana tugira iki jina ngaguze ko mugabo umuntu yinshiriye utuntu mwana ndaje uye nsanga rero sasa kuri kaya kabare kare mande y'isoko nkeneye ukuntu no munsi yuko nyene tuvugana dusangira tugira iki tuyaga wansanga nko na pene kwe wansanga mu minota nka mikenya nk'itanu nangorane nimwe kweli mwanya ndawufise Wanda kurindiriyo Wanda kurindiriyo ukabona portail winje portail ryo cumbona sawa poa Yes bakunzi ba TV mumva yuko aje kumbwira yuko ari impande yenga yo kwisoko ebana none uriteguye nyine kumucana bazi Razmani muurize ni muchane naye yani anijibu nijue mambo yenyewe nijue kwamba ni ukweli au akanadanganya sijui nini akuvugira umugore wawe ngo ni sheri wiwe taweza ivyo nawe kuba bitirira ibintu vy'amajagwa power reko no munsi bije habona renyimba yariyemeje bukategeka yego kweli abakunzi ba TV babanze babone yuko intuzenya igize yuko ari wawe Arima yego bakunzi ba TV reko no munsi vraiment bamenye inkuru yenyewe yuko ibintu ari gwanje bakunzi ba TV ngo ujyaraje cameraman ngo ujyaraje ndakisiwe mu kamere kuva hariya bakunzi ba TV no munsi kabisa yaraje naho uko naje yamba ubona yansumbije drip ni za danger muzee mwambari amahera kaze mwebwe abastar ibintu bikaze ni flows kaze kabisa ko ni gya band yani niko yitwa ni flows kaze na channel ya YouTube barabizi tucuditse hamwe mugo ndumva umengo biriko bafata izindi nzi yego kweri biriko bihavura bidutanya kaka vipi umeze neza kweli ibyo ni byo reka nje ngaha hagati none umukaga utamusalimi yana nega muto owa fresh umeze neza turashima je nakubwiye ko ndagukeneye rero mugabo ndagukeneye imbere ya STV kanzo zamukiriza abakunzi ba STV ndaramukije abakunzi ba STV ndibaza ivyo twabahaye mwana vyumvise mukora subscribe and the shares muduza amaviews menshi ku makomentari bro je nakinda kwa magari ngire ko je sinjye umunwa
je no munsi nkeneye kumenya neza Arima no amajagwa canke nubi wawe urabonye interview twakoreye na majagwa nivyo mpamagari none gaja bro abakunzi best TV barakeneye kumenya umuco bakeneye kumenya Arima none no wande kandi no munsi nico baje kumenya je nagira ngo ngomba mugwako na kimwe turarusomako mu nyuma Arima mudada wanje maboy je niko namusize mu mitahe myinshi mitahe waramusutsemo namusize mu mitahe ugafungura uratamu basha ndashira mu mufungo yigira muri za Saudiya ubu nararindire na contact numva Natali agahinda gure bro kire nawe ucuvuze avuze yuko Arima ari umwana wiwe urumva nkuyo kwiyemeza yuko yoba ari umwana wiwe nimbazi ko ari uwo yavyaye bwo n'uburenganzira bwiwe gusa ico nzi coco Arima sinzi ko uwavuga yuko ari we je twaba dusanzwe dukundana ku mugose gusa je na je urya mudemu Arima aba hari Arabia Saudite ariko gusa co numva coco nuko uyu muji imisi yose tumaranye sinabwigiye numva ariko aritapa imbere y'amateleviziyo avuga yuko Arima bo babacuditse hamwe rero abanza kwereka ipicha yiwe anyereka ipicha yiwe ndabe jewe wanje ndabone uyu ntibyo nahuza brother tujane nayo twereka iyo picha yiwe ndagize ipicha ya Arima ararenze n'umwana mwiza w'amataye je nibaze yuko ngamba ndanayifise kandi ngo baracavugana na Arima je n'ubu turi kumwe turi ku rubuga turi kumwe ni numubona none n'uyu woba waribomye ko uguma wigira ngo ikuragemura ngo niguya Reka tuvugane bukebuke Arima wabuye nuga President mitahe yanje nimwe mwayiriye kwe oya reka tugire bukebuke kireta ujinga oya braza oya reka tugende bukebuke none brother we mitahe yose waratayemo ariko usanze wa mwana ari wiwe ese bimwe batabazi no gutongoza ugasanga ariko bahonga ibintu bijanye n'amafaranga kyaza kuyibomo bisako ubufise imitwe n'imirongo ushobora kumugemurira umudemu gasubwa ngo kugira ngo akwemeye ngo nuko we ngo uzogenda ngo ufise ngo amikoro oya hajya bisiguye kuba wigonza umuhaye aranzanira kandi ngo mana medis ngo manirira usurana ko hari ariko yarondera kandi atari wonda kesiri dushira gashavu ku ruhande inkirene kira kabiri ni mugi takisiri n'ivyagenze gute ka brother n'ivyagenze gute kugira musohoka twebwe twe twamubwiye ngo agemure jewe je namubwiye ngo namuhe camuhaye akanzanira ntanambwiye niyo yanakuye mbona ko umudada avuye kudirizi w'abakora abafisa akazi kuko n'ubu urumva ko yamaze no kurana indege ubuhonye ntibanakiri kumwe ko yari yibomye akiri ngana contact yiwe aciye ayishira no ku musego ubu rukundo rwabo ruragwaye brother tumva gute kweri byanaje bintwaye gusa nuko nyene sanze ari muvandimwe dusanzwe dusangiye n'umwuga dukora yaba ari uwundi ari kumbe nikiyerangurira sha n'amafaranga aba yakuye iwanje nivyanje gusa meko morarye urumva yuko imitaye yose warasesa kumbe nawe gaca aja kuba umubiri kandi ngo ntacamuburana muguma mutunga amarogisi ngaho onye ngo atagase kubera amafaranga y'undi mwana ukileta tunakula demwanga ananipenda ananigusi tunaenda wote tunatembea wote mpaka majogwa pawa najisikia niko freshi na kichwa kinanivimba kama mtu amekamata inchi mbandenze brother ni kabisa uko byagenze ndakese ari umugenzi mugabo rero sese kibazo nuko kitabaye nuko utamenye yuko mutegeze umupresent uyu nawe agupresent uyu niryo kosa mu bisanzwe umuntu ariko ariyumvira nka jewe numuhumure mu mutwe nkongo hoce ndazibona izabaye zose ni impangano zarakinyo canke brother warubizi yuko uya mudada kundana n'uyu jewe ntabyo nigeze menya ko banakundana n'uyu
kuko nta munsi numwe je uyu mujama yoba yarigeze ambona je ndi kumwe n'uwo mukobwa avyumva umunsi warimwe nta n'umunsi numwe nta n'unigeze ndanamupresentira ahubwo nyimba ari sinzi je niyo barayoraniye je ntumbaze ngiyango nimwe akunda kujiyo bije ngo agengo za Maori Beach ngo danje ari abujya mba ndi Kiriri Garden niyo mba ndiko ndameditira narima brad urumva wewe wagafunguka koze waragatanze wagatangiye hari ntari bikwiye ni batagate baryoherwe jewe mu bisanzwe nk'ivyo ubunye je nasize ku ruhande mugo gusa atwawe n'umuvandimwe kandi nahora nemera sana ikosa ryahabaye ryarabaye nivyo ntiyamubonye turi kumwe ntiyamunyeretse sinamumweretse nawe ntiyamunyeretse ariko iyo foto anyeretse inteye kandi gahinda mugo nka mwana wume minta pambana kama noma na iwe nubona nikobera nyene nubashe kamera nayo bundiho ntibigiye kurangirira yariga muri abafrere ga muzoca muri abakuntu babigenza oya sentare zirahari zibanguranye imanza kuko nsanze kugwana ari kosa nubwo noza n'umupanga izo sinori ca mugabo reka nawe naje ahantu apo kete zirabashikira paka inoti wanje garuki sinoti watanze wumva wari investishije kaka investishije inoti ziwe ndageze ariko azinvesta mu bantu babiri ndageze none ndakubaza ikibazo ico gihe bayahana bayahongana je twari kumwe hari amasezerano je twagiriraniye ubwo rupapuro azoba afise rwemeza yuko arima yoba yaramuhaye amikoro akanzanira akaba ariko aragendana intuntu yiyumvira yuko twebwe tuzoyamuhera rimwe twe narima azoca aruzana muri ubwo bucamanza bwiwe nyimbi yose ntare izoba ari yiwe nyimba bazoba bari bubakanye ivyo bintu azoba ariko arigira kwinyemera ngo yamuhaye azoca agenda bimusubiza mugo mubo azovyishuza jewe ntaza nshiremo kuko jewe ntaco twize duhana nawe mu ntoke ivyo duhuriramwo arabizi no muziki ari muziki akunze ba Steve none baba we ni hatari itanga ishaka kandi kwa nta maboko yamvunye kandi ubu nanje ndi ku ntimba n'umubabaro atanifunge kamba zokora ishoka byose atanifunge kamba taonesha kwamba atamujenge mufike juu mimi nitakuwa juu zaidi yenu mko mnakula damu yangu mimi nze Steven hatari ndakisiri brad oya nimuga birangire nganda kisiri ahubwo we mumbarize yuko mukuja hejuru ko azorinda kumera amababa imbaguruka arambya ko azohavura agenda aho hejuru ugomba gushika twoze ashaka gushika ni hega inoti yiwe ngo yigarude inoti yiwe ahubwo iyo noti yiwe yarariwe ahubwo naho bukera na minoti ubwo arayambara bivanye no kungena azobe kavuga ibinyoma yagiriza abantu bidahari Steven hatari just mono kuntu biza kurangira bino bintu ndakisira cyose ni ma fight ariko brother je naze yuko byo bintu vyohera ndakisira brother nkuko nakubwiye ibintu nibirondegwa n'umusimba bari hejuru ku maraso yo wanje ku nguvu zi wanje urukundo rurabaho mugabo kujya nagwizeye rukankoshonera nta busyere kumenya iyari ntibari kumwe ari wenyene n'uyu ari wenyene ngaha amanyanga akora nayo akora hariya ntawe yazi umenye yuko neza na neza kiremwa muntu ubu nzocizera ari uko nanje kinyizeye mu bisanzwe urabona ubuzima burarondegwa jewe ntibanciye amaboko ivyo ari kararya amenye yuko ari kararya amaraso ya mugenzi we je narapambanye abibona mu inyungu mugabo gusa ndi ku rugendo bijya yankoreye nawe avyitege ko nawe vyo mubako kubera nawe iyari ntibari kumwe kandi n'uyu hapowe ntibari kumwe nimba murungikira ubwo buhera ntazi yaburira akunda gupostinga ifoto yiwe wenyene mugabo ndabizi yuko atabari we wenyene abayamburotse urumva rero izi nkundi acane nayo boss fresh kabisa akunze bayisi yewe yigurega boss kwe oya reka ndakubaza ikibazo none kwavuga yuko jewe arima yoba yarambrose kandi akabazoza muri uko kwa gatatu
none ubona ari wazohavura telefone aje kumwakira ku kibuga c'indege canke nimajagwa power azogenda ibintu biko birancanga ndakisira mugabo urukundo muri kunda ni fresh ku rugero rushimishije urukunda mpa vraiment kabisa akuzuye ntikamuri kwa vraiment aranyikundira vy'intangarugero ahubwo ujya mujama nyembe yarigonza kiboma natahire meresi kuko urumva mu gutongoza asubwa ngo ba president imitahe o president akrani n'imitomi hagije hamwe mudaduka mwugurura akakugurukira fresh ibintu bikaryoha kubaho nico ituma umva muge we muyu gaca wigonga ngo sheri ngo tora ashobora gute nandi ndabise umuntu wiyo wanje majagwa love umwe wa undi yandirimbira ati mureka tete ndamtekera umurete mureka tete ndamtekera iburete bro ico gusa nicankundira brother mugabo bijya bintu sinza bizohera mugabo jewe nzoguma nkurikirana iyi nkuru yose inkuru yikurikirane ashuhe canke yorohe yashuha yakanya niyo azozana Yezu yamuvyaye urya mujama nta nijana azopfa toyi iwacu abakunzi ba TV reka jewe reka ndagushimire basi yuko kubona twakoranye nubwo bitakinze neza reka je matsu no kunyica bakunzi ba TV ndabira n'izina ry'Imana maraso tuba twagafunza agafungo ndakisira mama we ni atari mugana so ntari ibi tuba turi kuri terrain ntari ibi byose tuba tubimenyereye je mugabo je inkuru nzo kurikirana maka yose ndayimenya bro wewe kabisa ugacika inkokora kuco wiyemeje uzu tuzaruko umenye inkuru y'ukuri nimba ari binyoma ariko arigonga nimba je ndi mukuri tumenye ibyo ari byo bizomenyekana tuzoraba rero uwo bazogirana mariage narima ko atari majagwa power kabisa gonga kabisa frere capital majagwa lo kabisa abakunzi ba TV tuzomenye inkuru yose ukuntu imeze je nzoyikurikirana maka yose tubanje kuyibona yose heze STV, every story matters.